bakunze b'ikiganiro haguruka ukayangane uyu munsi dasubiye kuronka umwanya mwiza wo gushobora kuganira namwe kandi cyane cyane ndabafitiye umushitsi kubera ko muri kino kiganiro imbere kugira ngo duterane intege twigire ku buzima bw'abandi turabe ingene dushobora gushika kure mu ntumbero z'ubuzima bwacu gushobora kubaho ubuzima bwiza Imana yaturemeye kubaho kuko nkunda kubivuga nuko atamuntu numwe Imana yaremye gukurikira uyundi muntu Imana yamuremye kugira ngo ashobore kugira kubinyisha ibibazo bitandukanye mu gihe ciwe kandi cyane cyane ashobore kuzuzanya n'abandi ko twese dukeneranye kandi yuko umwe wese Imana yamuhaye agaciro kadasanzwe ku buzima bwiwe kugira ngo abikimazi mu rungano rwiwe. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe nifuje ko tuganira n'umuntu nubaha cyane umuntu nigiye ko byinshi mu gihe maze ndamubona nahanuje amanuye nabonye no mu buryo bw'inyifato gusa honyine hari byinshi byo kumwigirako. Rero hari umugani w'ikirundi avuga ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro. Kubw'ivyo rero nje gituma naronde umukurambere umuntu yatwitanga imbere haba mu bikorwa c'Imana haba mu bindi bikorwa bitandukanye kugira ngo atuyagire ku bijanye n'ubuzima bwiwe. Reka rero ntateve ndamuhe akaryo yidondore atubwire izina ryiwe atubwira kumbure n'umwaka yavukiyemo naho yo baravukiye. Murakoze, jewe nitwa Nzaniye Juvenal navukiye aha i Bujumbura navutse mu mwaka wa 1954 urumva ko ndi umutamu. Hanyuma nakijijwe mu mwaka wa 1973 icyo gihe niho nakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje kandi kuva ndamwakiriye sindicuza ngo nuko namwakiriye nagiye nkora ibintu byinshi mu buzima nkicuza icyo nabikoreye naravuze byinshi mu buzima nkicuza icyo nabivugiye naraguze n'ibindi bintu nkicuza icyo nabiguriye ariko agakiza naronse muri Kristo kugeza uyu munsi sindicuza ngo nuko nakiriye Kristo. Murakoze reka turaza kuhagaruka ko cyane gose ariko nagomba asubiye mu ndabaze kandi mwavuze ko mwavutse mu mwaka w'1954 imyaka myinshi cyane ukibona urabona yuko wibabonye mu maso ntiyo byibaza ko mufise iyo myaka yose ni iki cyo bacara bashoboje kuguma mumva mufise amagara meza cyo bacara bashoboje kuramba mukarera abana indwi nko muvuze bose bize kaminuza nigiye muvuga muti cyo niryo banga ryatumye mugira amagara meza mugashika aho mugeze uyu munsi. Ibanga rya mbere no kuba mugakiza. Kuba mugakiza bituma utayerera, bituma utifata nabi, bituma utekana kandi ibyo navyo ni ibintu bica bigira ubuzima bw'umuntu kuba ubuzima bufise intumbero butajarajara. Bituma rero agakiza ni novuga ko ariko gatuma umuntu nkuko Dawidi avuga ati uri muri mu Mana yama mu nkomezi shasha. Ku bijanye n'igihe mwavuze ko mumaze kumenya Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu mwaka wa 1973 jewe sinari bwanabeho mu ntango yanyu iminsi imyaka ya mbere ikintu cyo cyarabafashije kugira ngo mushore kuguma muri uko kwizera ntimutakaze intumbero yo kwizera mu myaka ya mbere nk'itanu ya mbere nibiki mwakora byabashoboje kuguma mu kwizera? Mu ntango y'agakiza tumaze gukizwa ikintu cyankomeje mu kwizera cyane cyane umunsi nakizwa nagize inyota y'ijambo ry'Imana. Ndibuka icyo gihe ko Bibiliya yagugwa amafaranga 150. Nagize inyota yo kubigura Bibiliya hanyuma ndasoma ijambo ry'Imana. Ikindi cyamfashije kuma mu gakiza ni kuba mu nyigisho z'ijambo ry'Imana. Rero naguma mu bikorano by'ijambo ry'Imana ku munsi wa mbere, ku munsi wa kane, ku munsi wa gatandatu. Ikindi cyamfashije kuguma mu gakiza kuva muri ico gihe naciye mbu muririmbyi. Nukuvuga naguma nkorana n'abandi, nukuvuga nagiye nkomezwa n'abandi mu ijambo ry'Imana, gukoranira hamwe bituma ngira nkura mu gakiza kandi no gushinga intahe mu buryo bw'indirimbo tuzana abandi ku gakiza. Kumbure kuba twatanguranye canke naho tutanguranye sinari bwabivuge kumva ikintu kimwe nshobora kuba ntabamenyesheje nuko nzi ko benshi muri mwebwe muramukunda maze kumva isinema ivuga ku buzima bwa Yesu Kristo yerekana ingene yabayeho muri nosi
iyo bita Jesus de Nazareth canke sinema ya Yesu yerekanye mu bice bitandukanye, kandi imisi mikuru nk'imisi mikuru ya Pasika na Noel hari gihe bacisha kuri televiziyo. Nashaka kubamenyesha yuko ijwi muramwumva ry'umuntu avuga ikirundi yigana canke ijwi rya Yesu Kristo ariko aravuga mu kirundi ni ijwi yahawe canke yatijwe na Nzaniye, niwe avuga gushikaho twe twamutaziriye ngo ni Yesu mu kirundi, kubera tuzi iryo jwi ryiwe tumenyereye ingene aravuga, ugaca umwumvise ugaca wumva n'ingene rya sinema ihora avuga, ukabona Yesu ko aravuga mu kirundi. Izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka be mu isi nk'uko biba mu ijuru. Rero ni ikintu kidasanzwe gituma abantu benshi bashobora kumva ukuri ku ijambo ry'Imana biciye kuri uyu muvukanyi yagiye akora ibikorwa nk'ivyo. Nshaka kubaza gatoyi, none kuva utanguye igikorwa c'Imana haba mu bijanye n'ivugabutumwa, nibihe bikorwa nyamukuru wagiye urakora vyatumye abantu benshi bashobora kuza kuri Kristo canke bahindura mu buryo bwabo bwo kubaho? Ibikorwa nagiye nkora mu ivugabutumwa cyane ni natanguye mu kuririmba. Ndibuka ko twaririmbye cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura turi kumwe n'umumisiyoneri twa Johnson yerekana amasinema aha muri iki gisagara, twajana nawe turirimba. Ikindi cya kabiri nakoze muri Campus pour Christ kuva mu mwaka wa 81 kugeza mu mwaka wa 97. Icyo gihe cyose twaragiye mu mihingo myinshi y'iki gihugu twerekana isinema ya Yesu. Abakomeye ntacyo baronderera umuvuzi atari abagwaye, sinaje kurondera abagororotsi ngo bihane, ariko abanyabyaha. Kandi muri icyo gihe iryo vugabutumwa ryashoboye kuzana abantu kugakiza benshi. Ikindi nagiye nkora ni uko nabaye umwigisha mu nyigisho zitegura abakozi b'Imana. Hariho abapasitori benshi banzi tuzinanye, nabo yigishije ijambo ry'Imana, nabashoboye kubafasha gukura mu buryo bw'impwemu. Kugeza uyu munsi ari abakozi b'Imana bahambaye cyane. Rero ibyo bikorwa aribyo nagiye nkora, n'uyu munsi nivyo nkora. Ndakora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu buryo bwa sinema, kandi ndakora n'igikorwa cyo gutegura abakozi b'Imana mu byo twita amaseminaire. Ikindi ndakorera mu muryango w'abasoma bya mu Burundi, aho naho ndakora mu kiganiro citwa umusomyi wa Bibiliya ku radio. Utubwira amajambo make igihe bakubwira bati ushobora gukina muri rya sinema yerekana ubuzima bwa Yesu, usubiramwo ijwi ryiwe mu kirundi, wavyakiriye gute? Vyagenze gute? Byari ibintu bigoye canke byari byoroshe? Mwabikoze gute? Ntivyari ibintu byoroshe kuko twararonse umwanya wo gutegurwa, turigishwa ingene bishobora kubikora. Ariko icyo nshima cyane ni uko ijya sinema twashize mu kirundi, kuko ubwa mbere mu Cyongereza tukayerekana mu Cyongereza, hanyuma abarundi benshi ntibashobora kumva Icyongereza, kandi n'abasobanura ntibashobora kubisobanura byose. Ariko kandi tumaze kubishira mu kirundi byarashoboye gutuma abantu benshi bumva Yesu yivugira mu kirundi. Hanyuma mwambaje muti mbega byarabagoye cyangwa ntivyabagoye? Ni ivy'ukuri gutegura isinema nk'ijya ntivyoroshe, ariko ndashima Imana ko bitatugoye cyane, kuko ni sinema twakoze igihe kirekire. Mugabo kandi Imana yaramfashije, sinagwaye icyo gihe nayitegura, kandi twayitegura iminsi yose. Kandi ndashima Imana ko twayirangije neza, mfise amagara meza, ntagwaye na grippe. Kandi ivyo byatumye ijwi ryanje muri yo sinema rigenda neza. Kandi tumaze gukora n'izindi sinema nyinshi. Hariho sinema ya Yesu y'abana, hariho sinema ya Maria Magdalena. Izo zose nizo maze gukora ziri mu rurimi rw'ikirundi. Birakenewe cyane ko abantu bakiri bato twigira ku bantu nk'abo, kugira ngo tumenye ingene umuntu ashobora gukoresha ingabire Imana yamuhaye, cyane cyane ku muri umwizigirwa. Kubona iyo myaka amaze imyaka itari mike ariko arakora igikorwa, ariko atigeze asubira inyuma. Kuko jewe mu buzima bwanje kuva imyaka itari mike maze ndamuzi, ikintu nyamukuru ndamuzi ko canda mwigira ko no kuba umunyankamugayo, kuba umuntu ubona ko afise icitegererezo cyo kugoroka, cyo kugira umutima mwiza. Ibyo ni ikintu ubona ko ari cyo bintu byamuhaye gushobora gushika ahageze uyu munsi.
ikibazo mfise kuri uyu mwanya, mbega twebwe muri no runganwe cyangwa urungano ruriko rurakurikira tuzoshobora kuramba mu gikorwa tugakora tukabizigirwa gushika aho dushika ku rugezo nkaho uyageze, kandi Imana ikamuha ibondo agashobora gukura bakagera kure. Uyu munsi agashobora kubona ivyamwe bivuye ku kwizera kwiwe. Cyo gihambaye cyane, biza ko twiga kwiyumvira mbega kazoza kazuba kameze gute, nayahe mavaleur nibihe bintu ngenderwa ko bituma umuntu arama mu gikorwa agashika kure, agashika ku ndoto z'ubuzima bwiwe.